boss fasha boss. Fasha boss. Fasha ndashonje. Fiziki bazo. Ndashonje boss. Fasha hanaraye ubusa maze iminsi 3 ntajya boss. Fasha. Mona fisa amaboko Fasha boss. Fasha nuko ndashonje. Amufashe. Ubuzima kwe. Kirato sindibona kigurisha ngo. Fasha ndashonje. Dariranye che boss fasha. Gende, bagitubandanye ushaka ikiwe. Bane baheta ngiye. Boss saidia boss. Fasha boss. Fasha boss ndashonje. Maze iminsi 3 najya boss. Iminsi 3. Maze iminsi 3 ntajya. None wewe nk'umugabo. Aha naraye hanze naraye muri kanivo. Ukaza kwicanga kwiri barabara. Amagogwa arama boss. Fasha mbanzenge gusa hame bisigaye. Aya maboko Imana yaguhaye kugira ngo yakoreshe. Nta kazi ndonka. Uwo kurangira akazi. Boss no kuri wowe ukoze boss. Uri tayari. Wowe ukoze no kuri no. Boss nubu no kuri umbwire tugende. Nukuri boss urakoze boss. Urakoze boss. Aho wongoye kwiryo baraba. Bana yanje. Yo ubukene bw'uno munsi umuntu azobugezayo. None madame aragwaye atamahera afise. Ndagowe kweli ndagowe. Nikibazo simbona ingene biri ugende. Kandabe ko no mubwira muramwanze basi atumaza kumfasha turako twomuzana kwa muganga. Ko mbona umengo ikibazo. Arobo. Shaje ndabona twagize ikibazo gitonya mushika waragwaye araremba. Sinzi yuko wosimba hano ukaraba ko womfasha gatoye tukaraba ko twomusimbana kwa muganga kuko jewe ndabona byanzi kwe simbona imbere n'inyuma muraba ko hari ico mwofasha kabisa. Sawa kandi abarindire ndabe ingene bishobora kugenda kandi muzoba mukoze cyane. Imana yobafasha kaza kweli ndabona kugenda neza buke buke. Katurabe ko hari ico yonkore. Odi. Nga Karibu. Gutebo. Mugu. Imana kweli gusa ntabya cyane ko urumva muragwata. Ariko ari hagufu. Sinari hafi cyane. Hamwe n'ibyo byabaye nabi. Isi. Bani bicara. Cyane. Turabe ndamuzana mushika wa turabe twamutwara mu muganga na yahandi. Mbona byana. Sharabu kubikora nyene nako kubikora kubera urazi mbona kana magana. Bwarindi cyane. Nanze nabyo ntahura. Ura ahantu hanyu murahameze ko arahuruka pe. Turafashanya buke buke.
katari twebwe none byagenze gute bwa mbere umuntu yafashe cyane kamaze numvise audio umugore ndungikiye numvise ivuga Sheri nakize. Kani abaganga bambwiye ko zori miliyoni 20. Abo yazanye kandi babyuta yazanye sizovaga bashobora kugira mu bitaro. bini biki bimbaye ikibazo hewe habaye iki habaye iki kwanza nibiki sindi gutaha kandi ubume ngo ndakuzi bose fasha bose fasha ndashonje bose ndakwinginze ufasha Sheri ujya gufasha abagore. ndakwinginze Changa tugende changa nimumfashe nibiki ko mbona kurayi kode ndaha ko mbona ari uko wumviriza ko telefone nibiki ibintu bitangaje Kurayi bigoye kuvuga premier ibintu kurayi telefone kurayi yo kode Sheri nakize. Kani abaganga bambwiye ko zori miliyoni 20. Abo yazanye kandi babyuta yazanye sizovaga bashobora kugira mu bitaro. uno mugore wawe n'umugore wanjye miliyoni 70 chingwini ibyo wiyumva biramwumvira ikintu Kani abaganga bambwiye ko zori miliyoni 20. Abo yazanye kandi babyuta yazanye sizovaga bashobora kugira mu bitaro. none mufre urayafise nta n'igihumbi mfise nta n'igihumbi mfise sawa kira telefone gusa ico shimiye Imana nuko yakize bahasi agoroka birasaba nuko yakize nibaza yuko amahera n'ubusa sivyo amahera n'ubusa izina ryawe Moses Bahati Moses Bahati agwarenga hafi ega gwari yagu sawa naco cuyitumuha na muhitanire nutwo yogira hama ibisigaye Imana ibagirire neza bose murakoze merci Sheri karibu Nari nkumbuye muhira emwe karibu basi karibu ahubwo Imana ishimwe narakize meze neza. Sheri karibu rero Anachi arabaze kumaga anajya mera yose wayakuye hehe kwanza ko niba nanzi kuze mumbyiye agiye gutunguriza imitwe ndetse niko ndakubaza turi kuranisha wa mugore aho manzi ugashima shime nta kuba rwavuye mu bitaro ugashika ngaha amahoro kandi nuko wakize none utangiye kuzana impamvu z'amafaranga none mugende ko ndakubaza amera wayakuye hehe tunicumvikana namwe abagore murakoze akaza nikaziye rumwe none ubuhunye urabona wari umaze iminsi uri mu bitaro none ubu nawe ugomba utangure kwiseresa ngo nakize mbwira rero yamutse tumaze iminsi turara ubusa ariko undi mu bitaro gafite amamera nkajya wayakuye hehe wa mugore wereka kungora nawe ureka kuzana ibindi bintu bitegera umutwe n'amaguru wowe urashobora kwiyumvira yuko umuntu ariko aragenda mu ibarabara adashobora kubara
kugenda gusa vyonyene imisi nagiye mwibarabara gatone bwaro mundeke ba Ko twaje twatoyanga. kurangora reka kwiri kurangora n'ibindi uhize sibiki hanyuma ivyo navyo vy'amafaranga ndiko ndakugora uzobimenye ico gihe. ndiko ndakugora ndiko Jewe ndakubaza ndiye kwa muri mahera kurangora sawa tugiye kubiraba jona hanyuma none bizoca bigenda gutya. Tugiye kubiraba. Nimba tugiye kubiraba uzongera reka nashara reka ndekane nawe wa mugore we ndazi ko abagore mukeye uko uko nikumbwiye sawa tugiye kubiraba uko kumva nuko abagabo nuko mumeze tumara n'imisi turarubusa indira namba watanzi kuzimusha cyangwa unyambuyambwa n'abadayimu indira tuzobiraba neza urabona yuko ibikorwa biremvye boss sha vraiment mon frère kazi ndiko ndagakora neza wafashije byinshi mugabo ibi navyo ibi ntabwo ukubona imana ikora uribuka aho nagusanze urahibuka frere ariko raba ewe nanjye nzogukorera akazi neza nzogushimira gute frère oya nta kibazo burya mu buzima no gufashanya kandi ubuzima buba ubundi uwo munsi ufasha uwundi ejo nawe akagufasha Suko. uko bimeze mu buzima niko bimeze no gufasha umuntu wamukirenganira Urabona yuko ibikorwa birenze. ntubuzi ejo hiwe ngene azobahamye ibikorwa birarembye bo je mbona yuko n'amasaha ariko aragenda mbe wewe kuntu uri gukora uri umwe none ngaha abandi bari hehe oya sindiko ndakora jenyine abandi bagiye none cyane bariko bakora indani n'amasaha yo kuruhuka yageze bamwe bari indani abandi bagiye kuruhuka Twese twasigaye ngaha cyangwa hasigaye isima nyene ngiye yo kugira dufete hariya hejuru katire nyene ibikorwa birarembye murarabe muyiza uribuka aho nakukuye hariho abantu bafashije baca bibagira yasigaye uza kuyatora kuri ya alimentaire ntaribi ntari ngiye kuraba ko turi turi kumwe turi kumwe ngaho barabara ryaho ubundi ahantu muto murabe muhakatire neza urabona ibi bimutenye tuzakosora cyangwa ishobora kugenda sawa rero yego Odi. Ahantu ntabwo murakora pe. Odi. Ahantu bofe imeze gute nuko ntarakora. Akora bakuza ngaha hasi kurisha sawa. Chiza no kona kuzania amahoro ibindi murahabwa mwisi n'amahoro gusa uko nk'ubu yaba naje atamutekano ndahasanze ngomba bari Kirondane n'utwongesha Wabuze ibyo burya one rega natwe twuzanye ntitwongwa nabi Bebo fre wari yanza sinzi yage kurekurura utwe numbaze reka kumena n'umwe washobora kagiye kurekura nta yanje we shara kuvuga buhoro pe urazi ko gukura mu bitaro uratangiye kubura umutwe na wewe nubageze ko nawe wageze vuba yuko profe wawe ayegura urutwe sinurutwe gusa bavuga buhoro ushobora kuvuga buhoro kuko umuntu wese yo kuba mugabo kuko nibwirizwa ry'Imana yatubwira ngo uratangiye kuzana amajambo y'Imana nambaga harayo wanzaniye ariyo amajambo ukurazi na basi ariko abahezagira avuga ngo umugore azosiga se na nyina aje ku bantu bahise namba ari ibyo utangura kandi kubaho umugabo nibwirizwa riro muri Bibiliya banzu rindi namba ari ibyo utangura ubu umugabo yirwa ramena umutwe mu ijoro n'umurango nawe uje kubura ramena umutwe oya ikintu ni marure kabiri wahagutse reka tuyage nk'abantu basifate bavukana shenda amajambo yawe ndayahaze haguruka ugende uyahage kuko impano niko ndaguha n'umugabo muri kakwana kubera sabaye urazi karanga ucyakora cyaka murarengaje naho nusigana naco bitwaye cyo nzi gusa no ko ndaguharuye neza chapo fa arubatse trema ashine hatari ne hatari trema Oh.
umeze neza uko ndashima nawe n'imwe natwe ni mbega uno munsi ni mwakoze mwengo nahise gahunda yuko mudakora umunyezamu ari hehe cyane byinshi nyene sanze cyari hari none ndakubaza uranyibuka jewe ikaye nawe ndakwibuka kweli ariko mengo ndakeye nibaza yuko ibyo wibuka biratandukanye cyane n'ibyo wowe unyibuka ndagufasha nibaza unyibuka ndagufasha wa munsi umbwira ko ufite ikibazo yego cyenda byibuka kumbe yari wewe nabone nifuza ukuntu tuzosubira guhura nari nabibuze ako hari ikindi kintu wowe utazi mbega ni kubera iki nagufashije bose fasha ndashonje bose ndakwinginze ufasha Sheri ujya gufasha abagabo ndakwinginze cyangwa tugende cyangwa nimumfashe ntabyo nzi nibuka igihe kimwe nari nshonje merewe nabi nkubititse nambaye ibishambara nkagira iyonja n'iyomba maze iminsi 3 ndaramwika nivo kandi ndara ubusa nkiri kubusa iminsi 3 hama wampaye inoti y'ibihumbi 2 umugore wawe yarashatse kukubuza uwo munsi mugabo sinzi akandi kantu waciye ukora uturabikora basi mbe hari jya ndabyibutse ni kera cyane ko nanjye sinaye bwabe nk'uko ariko Imana yarakoze neza Imana yarangiriye neza maze umugira neza ntora hajya ahantu ujya munsi mpakazi uno munsi niwubona nanje niko ndatangubutse naratangaye ndagusanze kushaniye wanje sinanzi igihe tuzosubira guhurira none turahura ngabo Imana kandi irabikoze vraiment Imana so ndagomba kumenya uba hehe urasa telefone oya nta telefone fisi na telefone office oya sawa reka ndaguha telefone kanje gatoya jewe naco ndahita ndagura iyindi hama ca ndaguha inomero ziwanje sivyo nza uzondondera ugenda urondere kate simu uzondondera umbwire ahantu muba sivyo mbwira ahantu muba nzoze kugira iki nzoze kubara sawa yego me kandi rero boss nukuri muragize neza kumbe ni wewe Imana ishimwe sawa kate simu zanje nazikuye wewe hama uno munsi nibakora gusa nanjye naye nshenga handengana kanarese ndaba ariko niho tugenda uko boss niho tugenda ko wari wiyumviriye kuza ku kati ndabona wanyitaho muragize neza Imana ni nziza nugukora ineza umuntu akirenganira kuko ntabazi ejo ico umuntu ashobora kuba ujya munsi narindi hajya ndiko ndasenga nawe ntiwari uzi yuko uno munsi ushobora guhura sinari nzi kandi ko tuzoshobora guhura uri mwabijya bihe ariko iyo Imana iragukoresha uramo ibihumbi 2 gusa murakoze boss sawa je ndabandanije sawa
boss Bundi amahoro cyane. amahoro Meze neza. karibu Yego merci. Byangoye kubera yuko nafatiriwe. Turi ubuzima bwo ngaha hari igihe mucanga ubona mayiruka nabiriya abakozi bamaze iminsi baza baramvuga n'ibyo natsinze. Yego ariko meze neza. kandi karibu iwacu Numva ndanezerewe cyane. arindira mumenye Mazina yanjye ni Provis. Abona mvukana kure. Yo mukayanze. Ariko kandi nagiye amahirwe kubona Sagara. Yo amahirwe hashitse bigoranye mugabo kandi mani. Hamwe n'ikiganza c'Imana cagiye kivako nisanga muri ubu buzima bwose. Bon, ntarandiriye nibaza yuko ni birebire cyane. Baraganiriye n'umushinga nayo. Aramarira byinshi, arambwira ibihe yaciyemwo n'ibihe nanje naciyemwo, biba byiza yuko noshika ngaho. Bon, ubwa mbere jewe ndibuka yuko biraza kubagora gutahura cyane, ariko kandi niko biri, niko kuri. Jewe nahoze n'umuntu asega mw'ibarabara, atari kubera yuko ntari mfise inguvu cankwe, ariko nayo narapfutse mugare kubera ubuzima bubi. Rero nisanga mu buzima bwo gusega mugabo ndibuka umunsi sinzi ubundi nawe yavuze ngo byibagira babikoze mugabo ntibyibagira babikorera. Ako kantu mana kimbira ko cyane rwose. Ndibuka umunsi umwe mwanciye ndiko ndasega maze iminsi 3 ndaramwikanye kandi ndarubusa gusa. Umushinga naye wa yamaye inoti y'ibihumbi mbona kurabuka nagira aguheje ndihe nibaza yuko nakubwiye byo ni igihe kirekire kihaciye, ushobora no kuba warabyibagiwe. Ni igihe kirekire kihaciye ushobora kuba warabyibagiwe mugabo nuko byagenze. Mwari kumwe wowe ushaka no kumubuza mugabo kandi sinzi ingene Imana yamukoresheje aruhuka amaye y'amahera. Ako ni uwo munsi naye nagendewe n'Imana. Mu nyuma navuye haza umuntu arafasha aca anjana muhiriwe anyambika neza aca ndangira n'akazi nanje hama ndakora no munsi ngeze ku rwego rwiza prema. Twasuye guhura amubwira ko afise ikibazo yuko umugore we wari mu bitaro, amahera y'umurengera nawe mbona ataye ubwenge mw'ibarabara, ariko kandi ndabona ifoto yuko ndayizi, ndabura umutima wo kwiyumanganya nisanga nanje ya mahera nayamuhaye aca kuriha. Nikuvuga yuko ni nkuru ndende suko nawe utarushoboye gukora, ariko hariho abantu bagera mu gihe cyo gukora mugabo ntibakore bivanye n'umutima wabo bafise, ariko nuko udatahura byita mu buzima umuntu yakora iciza kireba kubera yuko naho uba azi ahazohurira. Icyo gihe jewe ndi mu gihe kibi wamengo muri kazoza nta kiboneka yuko nanje nzofasha umuntu mugabo no munsi nanje ndashobora gufasha abantu abaha akazi, ahubwo Imana ibandanya gukongereza abaha akazi yamera yose nkakurya umutima nkagutuka numva ndetse yaduha muri we yamaye nta madame kubera ugutambwije ukuri.